mubareke bikundanire kubera iki mubangira ko bakundana kubera iki twariko turaraba social media zari ziriko abantu bana mubareke wogize amahirwe kuronka mu diaspora kwikundira mupende mapenzi y'ikizunguzungu mapenzi uzaya iyo biva nuziri kintu na kimwe mumureke bikundanire lakini dadangu shoga yangu mkubwa wangu izo tironi za mu Amerika uyu rero yaramukubise gapapu Beni nje gituma Beni yarameze neza Beni yarafise imodoka Beni yarafise iki umva ibintu byose uyu mumama niwe yagira intoze igihunga rema naho wogenda ukakibwira uti uyu ukacereka iyo foto ukakibwira uti uyu gihunga rema afise tayenzi igihunga rema naho kitabona ku murango kizokubwira oya nta tayenzi zafise Uharamaze kubona ufise amatako ariko amadodani amatako yawe afise ifundo umenga na mabundi yibi namabundi bagira bateremwo imiginagina bya bintu bivyimba guca abagira bateremwo amateke mwebwe akeza ponete mko watoto babaya akeza ponete guposta amafoto ya T-Max mukamwerekana guca asivyiza kandi murabona ko T-Max asigaye isiga mukorogo T-Max murashobora kugenda mugafata ifoto za T-Max mukaza mugadufotorera amazuru angana gucyo Wege tatari umuzongengera Pezi yangu ya weke usiyatoe asilani nitaliezi penzi lako sitokuacha asilani maskini maize mubareke bikundanire kubera iki mubangira ko bakundana kubera iki twariko turaraba social media zari ziriko abantu bana social media mubareke wogize amahirwe kuronka mu diaspora kwikundira mupende mapenzi y'ikizunguzungu mapenzi uzaya iyo biva nuziri kintu na kimwe mumureke bikundanire lakini dadangu shoga yangu mkubwa wangu izo tironi za mu Amerika izo tironi zo muri Amerika musumwana twe tuba mu Burundi tugi izo tironi tiro Amerika ni tiro Buyenzi ni tiro Rukandege ni tiro yahe ni Amour sans frontiere kabisa ariko ili pare yuko ngo uyu mutipe yapapuye wiri unozeye lo type la akora kuri ntoze mbega ya TV yanye bayita gute TV yarinye yitwa Jamal aro TV en ligne iyo kuri YouTube sinigere bayita ariko iconze nukikorako ya ngo mama ngo yari en fait la maman a 5 enfants ni vyiza cyane hama abamenga muri Amerika ni henze hama mama yasohokana umenga na Beni muramuzi wiri Beni yahora akora kuri Bujahit yaravayo baca barashinga TV yabo sinigene bayita Beni wundi muhungu yitwa Sike hama uyu rero yaramukubise gapapu Beni nje gituma Beni yarameze neza Beni yarafise imodoka Beni yarafise iki umva ibintu byose uyu mumama niwe yagira intoze uwo mama niwe yagira byose so ikintu mukwiye kumenya mugirene Canada ngo ba Canada ikintu mukwiye kumenya urukundo ni sans frontières urukundo na ya pas de limite urukundo munakunze arakunda neza eri kintu gihari bareke bikundanirire
kandi jewe ndakeneye ngaha kuri live aba diaspora baze bakunda abakobwa b'abarundi kazi, aba diaspora baze bakunda abahungu b'abarundi mutwarane hamaze twumva ati naronkeye umu diaspora kuri live ya Neri Natse. Muze murabikora uko wabajwe n'urukundo arondera uwundi hama bive mu nzira batekane bamere neza. Nico gituma rero nabonye muriko murampostinga uno mutipe vraiment mureke couple yiwe ari mujipendea kandi nta ngorane we ko yamukunze mureke. abanuze abasiribateri b'aba diaspora canke abafiyeme b'aba diaspora canke abo vyanse muze tubahuze ngaha, muze tubahuze n'abakungu hama mubandanye ubuzima bwanyu, tuze tubahuze n'abahungu n'abindi ngiye tugora. Ndasavye ureke urweze. Reka twibandanyirize live yacu tuvugisha ukuri. Sometimes Richard buraba amafoto upostinga, buraba amafoto upostinga nushobora kuzana ifoto nk'iyi uyipostingira abantu. Come guys, uzane ifoto nk'iyi Richard upostingira abantu, nta soni. Nasoni kuzana ifoto nk'iyo kuza kuyipostingira abantu nyene neza mu ndome nkuru, ukaza gupostingira abantu ifoto nk'iyo cyukuri. Richard, hari ibintu bimwe ukwiye kuzurareka. Ego turabizi ko ufise tayembi, turabizi birazwi n'amategeko, birazwi n'igihugu cyose ufise tayembi, nta taye nziza ufise. Birazwi, ni ibintu bizwi, ni ibintu n'akanyegeri wo gatora ukagashira ngaha ukakabaza uti kanyegeri uyu mugore pardon ko umugore uyu mugore raba afise taye imeze gute. Akanyegeri karashobora kuvuga kati afise taye mbi n'igihuna. Urabona igihungarema kibona mu ijoro gusa. Igihungarema naho wogenda ukakibwira uti uyu ukacereka iyo foto ukakibwira uti uyu gihungarema afise taye nziza. Igihungarema naho kitabona ku murango kizokubwira oya nta taye nziza afise. Uhora maze kubona ufise amatako ariko amadodani, amatako yawe afise ifundo umenga n'amabundi yibi n'amabundi bagira bateremwo imiginagina bya bintu bivyimba gutya abagira bateremwo amateke n'intuze amateke n'ibigoti. Wowe nushobora Richard reka ivyo bintu. Sometimes uri muri gym ushaka beze ku ndirimbo yawe, it's fine, but you need to look yourself. You need to look yourself uvuguti eske nta exaggeration hari kutura tuzanira amatako amezuku afise amafundi, amatako afise amafundo, amatako afise udutoboro, amatako menga na mabundi y'intuze y'imyumbati. Ubihagarika ivyo bintu parce que you don't have nta matako meza ho ufise. Bino bintu mumuze muhanura. Genda muri piscine ni woge uheze, kubera turazi yuko urasa nabi amatako yawe asa nabi, vraiment urasa nabi gose, nta matako meza ufise, nta mubiri mwiza ufise. Try kunyegeza
ivyo bintu ufise ureke kugirane ureke kwa muriko uramaramaza abantu turakurushe twararushe try to be good try kwerekana ndazi iyo ni self confidence ufise is fine kandi ushobora kubiharira but what you try to do tryinga kugirane tryinga kukipinga ayo matako yawe y'amadodani y'amafundo umenga ni ntuzeye na n'ububuri bwo kuntuzeye bwo mwihiyo mu ruziba bihagarike ureke kwama utwereka ayo mataka afise ubukaburi kuntuzeye hiyo ubw'amadodani hagarika ivyo bintu hagarika urumusani raba ivyuzura ura postinga ivyuzurereka abantu kuzana amatako ameze gutyo vraiment seriously I'm telling you the truth nukuri uri kuragira na bakakubaza timatsa meze gute ubabwire kandi nubabesha washika mu Burundi ukambonera ababyeyi ngatuvugisha ukuri T-Max kakangu T-Max yegato nganda deconnection manuze kakangu T-Max kakangu kumbe unapua hivi kakangu T-Max Chane akeza pwenete kugira umufotore umuntu mukagira isura gucyo umukagira mukafata umuntu amazuru gucyo ugacha ugenda ugaposta akeza pwenete mko watoto wabaye akeza kufotora umuntu gucya n'amazuru angana gucya na uramura naho nkabona amapine yayo ho naho buri kuratwara imodoka urayibi ho ifa kugira ngo ifa kuvuza sifre ucuhagarika imodoka mwebwe akeza ponete mko watoto babaya akeza ponete guposta amafoto ya T-Max mukamwerekana guca si vyiza kandi murabona ko T-Max asigaye siga mukorogo T-Max murashobora kugenda mugafata ifoto za T-Max mukaza mugadufotorera amazuru angana gucyo mugacabona mugira mukanazipostinga kuri page zanyu akeza mko watoto babaya akeza murabana babi cyane nimushobora gufata umuntu nka T-Max mukazana iminwa ngaho ya itaburuye mugaca muzana amatama mugaca muzana amazuru mugabo hari abana Imana yahezagije ubuhemero sindababesha rero n'umuzungu rero amavuta yisiga sinzi niyo niko yitwa Arvine nyaruka Arvine Inzira turavuye ku mazuru T-Max Arvine ingo Arvine nyarutsa ndazi ko bitakugwa nabi ukaba ufise connection mbi urakenye Arvine wona enda ukeneye nzi ko mpava ndakuvuza Arvine Negato Arvine Smith yambikesha amazuru ya T-Max tuzosanga yadutangiriye kuja mu ijuru usanga no mazuru ya T-Max ariyo marembo y'ijuru
Alvin rero afise connection nziza reka tumureke tusigaje iminota mikeya ko murabizi ejo n'akazi bamwe ejo n'ishure turashobora guca aya mazuru ya T-Max azotuzibirira kuja mwijuru sindababesha aya mazuru yiwe azotuburiza kuja mwijuru. I'm telling you the truth. Aya mazuru ya Nijat